Nous sommes très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui. C'est il y a 7 ans que nous étions ici. Alors nous sommes très contents d'être parmi vous aujourd'hui. Alors j'ai une salutation de Dieu à vous. Nous comme des hommes, nous avons des problèmes de temps en temps. Quelquefois des très grands problèmes, quelquefois des petits problèmes. Alors, quelquefois, les problèmes sont si grands que c'est impossible pour nous de trouver une solution nous-mêmes. Et qu'est-ce que nous disons? Quoi faire? Quoi faire? Quelquefois, nous pensons peut-être que tout est fini. Mais Dieu, il a toujours une solution. Il peut changer, il peut transformer même les situations les plus difficiles. Imana irashobora guhindura ibihe bigoye, irashobora kuzana ibindi bihe byiza naho umuntu yoba ariko aca mu bihe bigoye. Nous avons beaucoup d'exemples de cela dans notre Bible. Ivyo turabifitiye uburorero butandukanye kandi bwinshi muri Bibiliya yera. La Bible est pleine de telles histoires. Bibiliya yuzuyemwo uburorero bwinshi n'inkuru z'ivyabaye. En Exode 14, nous pouvons lire du peuple d'Israël. Hariya mu gitabo cyo kuvayo igice cya 14 turashobora kubona ibyabaye ku bwoko bwa Isirayeli. Ils étaient des esclaves à l'Égypte. Bari inyagano canke abaja mu gihugu ca Egiputa. Alors la vie était très dure, très difficile pour eux. Ubuzima bwari bugoye cyane kuri bo. Mais alors Dieu a envoyé Moïse comme leur sauveur. Ariko Imana muri ico gihe kibarugikira Mose gwababere umukiza cyangwa umucunguzi wo kubakurayo. Il a reçu l'autorisation de libérer le peuple pour aller à leur pays en Israël. Yaronse uburenganzira buva ku Mana bwo gukura ubwoko bw'Imana muri Egiputa babujane mu gihugu ca Isirayeli. Alors tout le peuple a quitté l'Égypte. Nico gihe rero ubwoko bwose bwa Isirayeli bwaciye bwonjorora buva mu gihugu ca Egiputa. Mais après cela, le roi se regrettait qu'il a laissé le peuple aller. Murazi ko inyuma y'ivyo umwami wa Egiputa yicujije icyatumye areka abisirayeli ngo bagende. Alors il a dit à ses soldats, à son armée d'aller chercher les Israélites. Ico gihe yaciye abwira abajejwe umutekano canke abasirikare biwe ngo bakurikire ubwoko bw'Imana. Et il a dit amenez le peuple à retour en Égypte. Yari yabahaye itegeko ngo nimugende mugarukane burya bwoko bw'Imana bugaruke hano mu gihugu ca Egiputa. Et maintenant la situation est vraiment difficile pour eux. Ico gihe abisirayeli bace baja mu bihe bitoroshe. Avant c'est la mer Rouge. Imbere yabo murazi ko hari ikiyaga gitukura. Qui est absolument impossible de traverser. Kuko imbere yabo bavuga bati iki kiyaga ko kiri imbere yacu ntibikunda ko twojabuka. Et derrière on a l'armée de l'Égypte. Inyuma yabo ingabo za Farao nazo zo muri Egiputa zari bizibomye ko. Et le peuple est pris par peur.
ubwoko bw'Imana bwace butangura gutaka no kuboroga kubera bafise ubwoba. On disait à Moïse, Baca babwira Mose bati, il a été meilleur de rester en Égypte que mourir ici dans le désert. vyari kuba vyiza iyo twigumira mu gihugu ca Egiputa gusumba gupfira muri buno bugaragwa. On croyait maintenant c'est fini, nous allons mourir ici. Twari twavyizeye ko tuzogenda, ariko ubu biraboneka yuko biheze tugira dupfire hano muri buno bugaragwa. Mais Dieu, il a pu faire quelque chose. Ariko muri ako kanya nyene Imana hari ico yaciye Il ikora. a dit à Moïse, Icibwira Mose iti, dressez ton bâton au-dessus de la mer Rouge. mbwiye ngo gorora iyo nkoni yawe hejuru y'ikiyaga gitukura. Et qu'est-ce qui se passe? Mbega muribuka ivyaciye biba? La mer est divisée. Ikiyaga caciye cigaburamo kabiri. Et au milieu, il y avait un chemin sec. Hagati muri ico kiyaga hacaboneka Ele- inzira yumutse yo gucamwo. Et là, le peuple peut passer. Aho niho rero ihanga ryaciye rica. Alors, on est sauvé par un miracle de Dieu. Aho bashoboye kuhakurwa n'ububasha bw'igitangaza Imana ibakoreye. Dieu peut faire des miracles même dans des situations les plus difficiles. Imana irashobora gukora igitangaza mu gihe abantu bariko baraca mu bihe bigoye. Encore un petit exemple de la Bible. Ndabahe akandi karoro gatoya muri Bibiliya. Maintenant, c'est une ancienne veuve qui est dans les difficultés très difficiles. N'umupfakazi yari mu bihe bigoye cyane byari bimugumiye. Elle habitait dans une petite ville qui s'appelle Naïn. N'umupfakazi yaba mu gasagara gatoya kitwa Naini. Et Jésus, il est en promenade, il s'approche de cette petite ville. Yesu Kristo ari mu rugendo yegereye ico gisagara gitoya citwa Et Naini. là, il rencontre un groupe de personnes. Yacahura n'umugwi w'abantu. Alors, c'était la veuve qui est en train d'aller ensemble avec l'autre pour faire enterrer son fils unique. Acabona yuko yari umupfakazi aherekejwe n'abandi bantu bagiye guhamba umwana w'ikinege wiwe. Alors, son mari était mort il y a des années. Umugabo w'uwo mupfakazi yari yazaritavye Imana. Et maintenant, sa jeune fils est aussi mort. Murumva muri ako kanya nyene yari mu bihe vy'ukubura umuhungu wiwe w'ikinege. Et je crois qu'elle se demandait, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ndabona uwo mupfakazi yiyumvira ati mbega ndakora iki muri uno mwanya? Ma vie est détruite. Ubuzima bwanje burahejeje gusambuka bwose. Mes rêves est passé. Mes rêves. Ivyo nari mfise ko ivyizigiro nk'akazoza byose biraheze. Il reste rien. Nta na kimwe gisigaye. Mais Jésus, il est venu là. Ariko muri ako kanya Yesu amuserukako. Et se dit, il est rempli de compassion pour elle. Yesu Kristo ngo yuzura ibigumbagumba kubw'uwo mupfakazi. Et il a dit à cet jeune homme-là, Acabwira wa musore yitavye Imana canke yapfuye. lève-toi. Amubwira ngo vyuka. Il s'assit Abaza babona aricaye. et commençait à parler. Atangura kuvuga. Et Jésus dit à la veuve ici, c'est ton fils. Yesu Kristo acabwira wa mupfakazi ngo akira umuhungu wawe. Et au lieu d'aller enterrer son fils, il peut retourner à la maison avec son fils vivant. Murabona mu mwanya nyene Yesu yamusubije umwana wiwe muzima, baca bafatana urugendo rwo gusubira muhira afise umwana muzima. Et la situation était tout à fait changée. Ivyo uwo mupfakazi yariko aracamwo vyari bihejeje guhinduka vyose. Parce que Jésus a fait un miracle. Kubera Yesu Kristo amukoreye igitangaza. Et il est le même aujourd'hui. Nawe Yesu Kristo no munsi nurya nyene.
Il veut faire des miracles dans ta vie aussi. agomba kugukorera igitangaza nawe mu buzima bwawe. Je crois même dans ta vie, il y a des situations qui peuvent être vraiment difficiles. Ni by'ukuri umuntu ashobora kuba ari mu bihe bigumye cyane, Mais aie confiance à Dieu. agomba nagusabe ngo wizigire Imana. Il t'aime, il ne te laisse pas. Aragukunda, iragukunda iyo Mana kandi ntiyigera iguheba na rimwe, Et il peut transformer la situation. kandi ifise ububasha bwo guhindura ivyo uri kuracamwo. Que Dieu vous bénisse vous tous. Imana ibahezagire mwebwe mwese. Amen. Amen. Dusenge. Mana turagushimiye cyane, warungitse umwana wawe Yesu Kristo ngo umwizera wese ntapfe rubare ko ubugingo budashira. Turashimiye kwagiriye neza umupfakazi w'Inayini Yesu, niko witeguye kugirira neza abaje kugusanganira no munsi mu ishengero. Turasavye umuntu wese Mwami, mu vyo ariko aracamwo bimeze nk'amabuye bigumye, umukorera igitangaza. Nivyo bavyarapfuye ubizure, uwo mupfakazi yatashimuye ari kumwe n'umwana muzima. Ndasavye ngo umuntu wese aze gusubira imuhira afise ibintu bizima mu mutima wiwe. Urakoze gushishikara kwiyerekana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.